ntaganda na Darufa umurinzi rya Victoire Ingabire aravuga ko ubutegetsi bwabatesheje mu gikorwa yari yagiyemo uyu munsi cyo gufasha imwe mu miryango y'abantu bari batuye mu manegeka leta iheruka gusenyera. Aje inzego z'umutekano zinyuranye polisi daso muri ribu bati ntabwo byemewe gutanga ubufasha mutabanje kunyura ku nzego z'ubuyobozi. Mu Burundi hamwe mu mashyirahamwe y'abarimu aravuga ko atishimiye icyemezo giherutse gufatwa n'urugaga rw'amashyirahamwe yabo cyo kuvana ku mushahara wa buri mwarimu amafaranga 500 buri kwezi. Icyegeranyo cya ONU kiravuga ko ubwicanyi hagati y'imitwe yabo mu bwoko bw'abahema n'abarendu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahitanye ababarirwa mu magana hagati ya 2017 na 2019. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga mwe mwese ikaze mu makuru yo kuri wa gatanu itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Jacques. Leta ya Ukraine ivuga yuko yaronse amakuru akomeye aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye indege yahitanye abantu 176 muri Iran hirya y'ejo. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze yuko ayo makuru ashobora gufasha kumenya icatumye iyo ndege igwa. Amerika yari imaze kuvuga yuko iyo ndege ya Ukraine itwara ingenzi ishobora kuba yamanuwe n'igisasu ca misile kumbure bivuye ku kwihenda. Iran ariko yarahakanye ivyo. Hagati aho ishirahamwe rirerwe gutwara abantu n'ibintu muri Sweden ryahagaritse by'agateganyo ingendo no mu Burundi GAHUZA.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Amasaka abiri hatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. PS imbera kuri igisho cya Bernard Ntaganda na Darufa umurinzi rya Victoire Ingabire aravuga ko ubutegetsi bwabatesheje mu gikorwa yari yagiyemo uyu munsi cyo gufasha imwe mu miryango y'abantu bari batuye mu manegeka leta iheruka gusenyera. Aje inzego z'umutekano zinyuranye polisi daso muri ribu bati ntabwo byemewe gutanga ubufasha mutabanje kunyura ku nzego z'ubuyobozi. Mu Burundi hamwe mu mashyirahamwe y'abarimu aravuga ko atishimiye icyemezo giherutse gufatwa n'urugaga rw'amashyirahamwe yabo cyo kuvana ku mushahara wa buri mwarimu amafaranga 500 buri kwezi. Icyegeranyo cya ONU kiravuga ko ubwicanyi hagati y'imitwe yabo mu bwoko bw'abahema n'abarendu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahitanye ababarirwa mu magana hagati ya 2017 na 2019. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga mwe mwese ikaze mu makuru yo kuri wa gatanu itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Jacques. Leta ya Ukraine ivuga yuko yaronse amakuru akomeye aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye indege yahitanye abantu 176 muri Iran hirya y'ejo. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze yuko ayo makuru ashobora gufasha kumenya icatumye iyo ndege igwa. Amerika yari imaze kuvuga yuko iyo ndege ya Ukraine itwara ingenzi ishobora kuba yamanuwe n'igisasu ca misile kumbure bivuye ku kwihenda. Iran ariko yarahakanye ivyo. Hagati aho ishirahamwe rirerwe gutwara abantu n'ibintu muri Sweden ryahagaritse by'agateganyo ingendo z'indege z'ikompanyi ya Iran hagati ya Iran na Sweden. Eka ni kompanyi y'Ubudagi Lufthansa yahagaritse izayo mu mujyi wa Tehran gushika ku itariki 20 z'uku kwezi.
ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bumenyesha yuko budashobora kuganira ku kibazo cyo gukura ingabo muri Iraq, bukavuga yuko ari nkenerwa kw'izo ngabo ziguma muri ico gihugu. Ivyo bivuzwe mu gihe ibiro vy'umushikiranganje wa mbere w'imfatakibanza wa Iraq Adel Abdul Mahdi avugiye yuko yasavye ubutegetsi bwa Washington kwerekana umugambi wo gukurayo izo ngabo. Umukuru w'ikirenga w'idini ry'abashia yubashwe cyane Grand Ayatollah Ali al-Sistani yavuze yuko atabutegetsi bw'abanyamahanga bushobora gufata ingingo zerekeye igihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije inyuma y'amasengesho yo kuri wa gatanu yateye ivyatsi ibitero vya Iran na Amerika, avuga yuko ari ukuvogera ubudahangagwa bw'igihugu ca Iraq. Abagwanya leta ya Syria bamenyesha yuko abagwanyi bagera ku 8 bo mu mugwi ushigikiye Iran bishwe mu gitero c'indege cyo mu muji wo muri Syria uri ku rubibe bihanana Iraq. Ibitero nk'ivyo bikaba vyarabaye muri kahise ku bagwanyi b'umugwi wa Popular Mobilization Forces muri Iraq byitirirwa Israel na leta zunze ubumwe za Amerika. Inkuru ya Sebastian Asha mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Iki ni kimwe mu bitero vyaranze igifato nk'igitutu c'intambara hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran gushika hiherukiye kugaragara nk'intambara yeruye mu ndwi iheze. Umugwi Popular Mobilization Forces ni urunani hanini rugizwe n'imigwi y'abagwanyi b'abashia bakorana na Iran nk'abacangero bayo mu bitero bikorwa mu mahanga. Mu mezi aheze ibirindiro vyago vyaratewe incuro zitari nke, nayo umwe mu migwi yago utera ibigo vya gisirikare vya Iraq birimwo ingabo za Amerika. Abayoboke b'ubwo runani baragerageje gutera ibiro vy'uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika i Baghdad mu ndwi iheze, arivyo vyatumye President Trump afata ingingo yo kwicisha Qasem Soleimani. Iran ikangisha gukomeza gukoresha abagwanyi ituma hanze y'igihugu kugira ngo itere Amerika n'abasomambike bayo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Icegeranyo cakozwe n'igisata cishirahamwe mpuzamakungu kijerwa gateka kazi na muntu cerekana yuko ubwicanyi hagati y'imigwi yabo mu bwoko bw'abahema n'abalendu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bwahitanye abaharugwa ku majana ndwi, abandi benshi bagati ngo zabo. Cerekana yuko ubwicanyi bwakozwe burimo gucagagura ibihimba vy'imibiri no gufata abantu ku nguvu bushobora gufatwa ku rugero rw'icaha co gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Abajejwe amatohoza mu ishirahamwe ONU bihweje ivyabaye mu ntara ya Ituri hagati y'ukwezi kwa nyuma ku mwaka wa 2017 n'ukwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Ico cegeranyo cerekana yuko hanini ubwo bubisha bwakozwe nabo mu bwoko bw'abalendu mu ntumbero yo gutera ubwoba abahema kugira ngo ntibasubire kugaruka mu karere kabo. Ico gisata gisaba abategetsi ba Kongo gutorera umuti ayo matati y'amatongo yateye izo njyane, hakaba n'amatohoza abakoze ivyaha bakabihanirwa. Uwahoze ari umukuru w'umugwi witwaje ibigwanisho akaba yaranabaye perezida wa Centrafrica Michel Djotodia yasubiye mu gihugu ava mu buhungiro yaramazemo imyaka 6 kuva kuwe ku butegetsi. Avuga ko hageze ko impande zompi mu njyane za Centrafrica zubaha amasezerano y'amahoro, agasaba abagwanyi kwihangana. Bwana Djotodia yayoboye umugwi Sereka ugwiriyemwo abayisilamu wagiye ku butegetsi muri 2013, yaciye atanga imihoho inyuma y'amezi 10 nkuko vyasabwa mu nteguro yo kurangiza injyane zari muri ico gihugu. Intambara zarabandanije ahanini hagati y'utugwitugwi hafi icakane c'abanyagihugu ba Centrafrica bakaba barataye ingo zabo. Umushikiranganje w'uburimyi wa Kenya avuga yuko inzige ziriko zirakiyogoza muri ico gihugu aho zamaze imirima n'ivyatsi, ku buryo avuga yuko ari kiza giteye impungenge zitari bwaboneke. Mwangi Kiunjuri avuga yuko izo nzige zimaze gushika hagati na hagati mu gihugu zivuye hakurya muri Somalia, aho naho nyene zononye imirima myinshi. Avuga yuko bariko barategura imiti na za kajugujugu zo kuyimija. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa rimenyesha yuko ikibazo c'inzige mu ihembe rya Afrika no mu buseruko bwaho gikomeye kurusha uko vyigeze kuboneka mu myaka 70 irangiye. Jacques, urakoze Florentine Kwizera.
Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Icyegeranyo cy'akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi kiravuga ko ubwicanyi hagati y'imitwe yabo mu bwoko bw'abahema n'abarendu muri icyo gihugu twahitanye habarirwa mu magana, abandi benshi bagata ingo zabo. Icyo cyegeranyo kivuga ko ubwo bwicanyi bushobora gufatwa nk'ubwibasira inyoko muntu. ONU ivuga ko bwabaye mu ntara ya Ituri hagati y'ukwezi kwa nyuma muri 2017 no mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize wa 2019. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Audace Makado. Abajejwe amatohoza bo mwishirahamwe mpuzamakungu ONU basanze abantu batari munsi y'amajana 7 barishwe, abandi barugwa mu majana barakomeretse canke bafatwa ku nguvu. Ivyo bitero biboneka ko vyateguwe kandi vyitondewe, bikorerwa icarimwe, vyanaranzwe n'ubunyamaswa. Abenshi mu batewe baratemaguwe ibihimba vy'imibiri, abandi nabo ivyo bihimba biracibwa burundu. Amazu, amashuri n'amavuriro vyaribwa urukomba amazi. Ku bw'ico cegeranyo ahanini ubwo bubisha bwakozwe n'abo mu bwoko bw'abarendu mu ntumbero yo gutuza abahema kugira ngo ntibasubire kugaruka mu karere kabo. Abahema n'abarendu baramaze kugwana incuro nyinshi, bapfa amatongo n'ubundi butunzi kama kuva mu myaka 20 iheze. Abaharugwa mu bihumbi barahungiye muri Uganda kubera izo ntambara. Icegeranyo ca ONU gisaba abategetsi ba Kongo gutorera umuti ayo matati y'amatongo yateye izo njyane, ikanafasha bahunze kugaruka mu gihugu kandi igakora amatohoza kuri ubwo bwicanyi, ababukoze bagakurikiranwa mu butungane. Ico cegeranyo kandi gisaba ingabo za ONU ziri muri ico gihugu ca Kongo kwegera intara ya Ituri kugira ngo ubwo bwicanyi ntibubandanye kwiyongera. Inkuru ya Imogen Fox. Dukomereze mu Rwanda aho amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu, PS Imberakuri igice cya Bernard Ntaganda na Darufa umurinzi rya Victoire Ingabire ataremerwa n'amategeko y'u Rwanda, avuga ko uyu munsi ubutegetsi bwatesheje igikorwa cyo gutanga imfashanyo yari yageneye abantu basenyewe kubera ko bari batuye mu manegeka. Abayobozi b'ayo mashyaka bavuga ko abo bantu batereranywe kandi ko bari mu buzima bukomeye. Navuganye na Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darufa umurinzi, maze ntangira mubaza uko byagenze. Ni abantu b'ababyeyi banganyiye, barambwira ati nawe uri umubyeyi urabona uko tumeze, harimo abafite abana. Dufatanya na PS Maître Ntaganda, twe twateguye umuceri, ifu y'igikoma, isukari, amasabune tugira ngo tubashire, ariko twababajwe nuko tutashoboye gukora icyo gikorwa nkuko twe twagiteguye. Aje inzego z'umutekano zinyuranye, polisi, daso, muri RIB, bati ntabwo byemewe gutanga ubufasha mutabanje kunyura ku nzego z'ubuyobozi. Mbabwira ko atari igikorwa gihambaye, numvaga rero njye wari igikorwa cy'urukundo kitagomba kunyura muri izo nzira zose, ariko none ntabwo mwari mwabwiye abayobozi b'inzego zibanze ko mwebwe nk'abanyapolitiki hari abantu mugiye gufasha? Ntabwo twe twabivuze kuko numvaga ko yari igikorwa kinini, wabwira abantu tugiye gukora igikorwa kinini, ariko umuntu wese utakubwiye ati ndababaye, ndetse n'umuturanyi wanjye arababaye, ukamubwira ati nta kibazo muzahure natwe tuzaza nk'inshuti tugira ikintu tubazanira. Abantu bagomba kubanza gutekereza ko mbere yo kuba umunyapolitike turi abantu. Abo bayobozi ntabwo babona ko abaturage babo bababaye, ntabwo babona ko abaturage babo abana babo batari kujya mu ishuri, ntabwo babona ko abaturage babo badafite icyo barya, ntibabona ko badafite aho baba. Bari gukora iki? Twe rero turajyayo nk'abantu b'abanyarwanda bo n'abandi banyarwanda bababaye. Ariko rero mwabashije kugira abo muha uwo muceri mwajyanye n'ibindi? Nta kintu na kimwe twashoboye gutanga, rwose babitwikoreje tubigarura, ndabifite hano iwanjye. Amafaranga byo nukuyazana ukashyira ku kigo cy'ishuri, ukora abana bo twashoboye gushyirira ku bigo by'ishuri ni bakeya. Niyo mpamvu vuga nti abana magana n'amagana b'abanyarwanda basenyewe muri umujyi wa Kigali bafite uburyo bwo kwiga, barakennye kuko amazu amwe basenyeye iwabo niyo bakoragamo amafaranga yo kubarihira. Ababyeyi batuga ati ntabwo bashobora kwiga. Hari igipapuro nabwo nanabimenye ngo bita ababyeyi, ibyo amashuri aba yandikiye abana nicyo bagiye bazana, niba umuntu akareba igikenewe n'ubushobozi umuntu afite, hanyuma tugira abo dufitira mu ishuri. Uravuga ko abantu batereranywe na leta, ariko bimurwa leta yarabafashije? Ibihumbi 10 muri uwo mujyi wa Kigali, abantu barakubwira bati
aha muri za Kimironko akumba kamwe bakodesha 20,000. Rero urumva abantu babonye nyine aho abantu bari gusaba amazu ari benshi nabo bazamura ibiciro ku buryo ubu ngubu ako kumba kamwe gatoya ubu kari 20,000 kabe 30, kandi leta yagiye itanga amafaranga 10,000. Nuba kujya 10,000 ntacyo bamariye, ntibishobora kubatunga, ntibishobora kubakodeshereza aho baba, mu by'ukuri ntacyo bimaze. Leta muri rusange ntabwo yabibagiwe kuko ivuga ko cyihutirwaga cyane kwari kubavana mu manegeka bari batuyemo, ko rero abafite ibyangombwa bazahabwa indishyi. Ariko babavanye mu amanegeka babashyizemo uyu munsi niyakomeye bikabije. Uzi ko muri iyi minsi nabonye abantu barara mu irimbi ry'Iremera, bavuga ati ikibazo kimwe gikemuke, ariko gikemuke kidatera ibindi bibazo byinshi. None murashaka ko leta ikora iki? Turifuza ko leta mu maguru mashya bakora uko bashoboye kose ku buryo abo bana bose baba basenyewe basubira mu mashuri abana bakiga. Icya kabiri twifuza nuko leta ikunda gushyiraho ibigega, yashyizeho ikigega nk'agaciro fund. Noneho niba icyo kigega kiriho kandi banagushyiramo amafaranga adashobora gufasha abaturage, nibashyireho ikindi kigega cyo gufasha abantu igihe havutse ibibazo by'amage nk'ibi ngibi. Twagerageje kuvugana n'abategetsi b'u Rwanda kuri ibyo bivugwa na Madame Victoire Ingabire, ariko kugeza ubu ngubu ntibirashoboka. Twerekeze mu Burundi, aho hamwe mu mashyirahamwe y'abarimu havuga ko hatishimiye icyemezo giherutse gufatwa n'urugaga rw'amashyirahamwe y'abo barimu bishyize hamwe kosesona cyo kuvana ku mushahara wa buri mwarimu amafaranga 500 buri kwezi, bivuga ko arayo gufasha abari mu ngorane. N'icyemezo ayo mashyirahamwe avuga ko kinyuranyije n'amategeko ngo kubera ko ayo mafaranga avanwa ku mushahara nyir'ubwite atabitangiye uruhushya. Navuganye na Jeremy Miburo ahagarariye ishyirahamwe ry'abarimu CPEDUC mu ntara ya Gitega, atangiye mubaza uko ikibazo giteye. Tegeko avuga yuko kugira ngo amahera ave ku mushahara w'umuntu asinya urupapuro ko yemeje yuko ayo mahera yiwe avako, icyo bita ordre de virement permanent. Twere tukabona yuko kuza turasanga yavuye ko abantu batasinye urwo rupapuro hari amategeko agenga abakozi n'akazi mu Burundi aba yahonyanzwe. Ayo mafaranga avanwaho nande? Ayo mafaranga avanwaho n'urwo runani kosesona. Kuvuga ko umwigisha mbere yo kubona umushahara we leta ibanza ikavanaho ayo mafaranga, niko bimeze? Leta ibanza gukurako amafaranga mbere yuko imishahara ishika ku makonti y'abigisha. N'amafaranga agomba kuva ku mushahara buri kwezi gushika ku kiringo tutazi nibaza ni gushika kugira umwigisha kukurutse. Twebwe rero duteranije tugasanga umwigisha wese atanze amafaranga 500 buri kwezi ari miliyoni zirenga 40, kubera abigisha bararenga ibihumbi 80. Ninde wafashe icyo cyemezo? Icyo cyemezo cyafashwe n'abaserukira urunani kosesona, no kuvugana urunani rw'amasendika y'abigisha yishize hamwe. None se ko mwavuze ko mwebwe mutari muri urwo runani, kino cyemezo kirabareba? Ego twasanzwe bimaze kuba gatatu dusanga zina mwigisha wese ayo mafaranga yayatwaye, yaba uri muri sendika canke utari muri sendika. Mwebwe muri rusange niki kitabashimishije? Twebwe kitadushimishije nuko kuja ku mishahara y'abigisha bagakurako amafaranga batarinze kubabaza, kandi ayo mafaranga ntiberekane bati twatojaya ku gikorwa cyo gufasha abantu ahantu hanaka, hasohotse aya hasigaye aya. Kosesona twarayisavye umubonana yuko twoganira kuri ico kibazo, ariko bobo ntibemeye kubera twebwe dusanzwe tutari muri iyo kosesona. Kuri mwebwe rero amategeko ntabwo ari mu gukurikizwa? Kuri twebwe icyaduhagurukije nyene nuko tubona yuko amategeko atari karakurikiza, natwe tukaba amasendika bayiyemeje guharanira agateka k'umukozi yuko yotunganirizwa neza mu kazi kiwe. Hamwe yibumbiye muri koseso nayo ayo mafaranga aba yarimo beme kuyatanga? Oya, nabo ntibavyemera ko aho tumaze iminsi duca ku mashure dusaba abigisha kwerekana aho bahagaze, abenshi berekanye yuko ivyo bintu batabishigikiye, naho ku maradiyo koseso nayo iba yavuze yuko abo bigisha babishigikiye. Hari amakuru twumva ko hari abadashyigikiye iryo tozwa ry'amafaranga baba bari mu minwe y'igipolisi. Ego, urongoye sendika CGPB yafashwe ku hirya y'ejo
urongoye sendika yacu nayo sendika sepedike yafashwe ejo ari ku kazi ho sanzwe ariko arigisha. Makuru batumenyesheje yuko bungururijwe mu gipolisi kijeje itohoza muri peji i Bujumbura. Jeremy Miburo wo mwishyirahamwe ry'abakozi CPDQ twagerageje gushaka abategetsi bo mu Burundi bashinzwe byerekeranye n'abakozi kugeza ngo ntibyari byadushobokera. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi madukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. Dusubire mu Rwanda aho leta yatangaje ko yashyizeho ikipe y'inzobere z'abaganga yashinzwe kugenzura ubuzima bw'abanyarwanda 9 baherutse kurekurwa n'igihugu cya Uganda. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwari bwatangaza ku buzima bw'aba bantu cyangwa se niba hari indwara baba bikanga ikomoka mu buryo bari bafunzwemo. Gusa bakigera mu Rwanda bamwe mu barekuwe bavuze ko bari bafunzwe nabi ndetse ko bamwe bakorewe n'ibikorwa byica rubozo. Ikigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Mu butumwa bwarabunyujijwe ku rubuga rwa Twitter, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko yamaze gushyiraho itsinda ry'abaganga ryo kugenzura ubuzima bw'abanyarwanda 9 baherutse kurekurwa na Uganda. Ubutumwa ntacyo bwavuze ku mubare w'izi mpuguke z'abaganga cyangwa se ngo bwerekane inzego aba bagomba kuba barazobereyemo. Ubwo bagezwaga ku mupaka Gatuna mu rukerera rw'umunsi w'ejo, abarekuwe bari baherekejwe n'intumwa za Uganda zabashyikirije z'u Rwanda. Mbere yo kwinjizwa mu modoka y'abajyanye mu mujyi wa Kigali, bamwe muri bo babwiye abanyamakuru ko bari bafunze mu buryo bubi cyane. Kuva nafunga nari ndi mu cyumba aho ngaho ibyumweru 2 nibwo maze mbona nk'izuba. Ibyumweru nabwo nta hantu bari batangiye kubaka batujyana hanze, so meze nka nuvuga ngo nimbona ubwo mbonye umwanya ngomba kujya gukora checking up. Nkorerwa ihohoterwa rikomeye. Mbese uyu munsi nibwo nsa naho namenye ahantu ndi kubera ko aribwo nashoboye kubona hanze no kubona abandi bantu badukoreye byinshi. Guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 4 ntabwo nagendaga, naraterurwaga banterura nararemaye kubera ingaruka z'inkoni narakwiswe. Kuri ubu ntibizwi neza aho abantu baherereye, cyakora ikizwi nuko bataremererwa gusubira mu miryango yabo. Ifoto yagaragaye mu binyamakuru uyu munsi mu gitondo yerekanye umwe muri bo aryamye ku gitanda bigaragara ko ari kwa muganga. Imbere ye hahagaze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta n'uw'ubuzima Diane Gashumba, bigaragara ko bamusuye. Kugeza ubu ntacyo leta yari yatangaza ku mugaragaro ku buryo yasanze ubuzima bw'abarekuwe buhagaze. Gusa amwe mu makuru ava mu nzego za leta zitatwemereye kuzivuga amazina yemeza ko bigaragara ko aba bantu bakorewe ibikorwa byabagezeho ingaruka zikomeye ku buzima. Kurekura abanyarwanda bafunzwe na Uganda ni ingingo yakunze kuza ku isonga mu byasabwaga n'uruhande rw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko yishimira irekurwa ry'abanyarwanda 9 igereranya n'intambwe y'ingenzi itewe na Uganda mu nzira yo kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Gusa ngo haracyari byinshi byo gukorwa kuko u Rwanda ruvuga ko hakiri abandi babarirwa mu magana bagifungiye muri gereza za Uganda. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bwizeye ko n'abandi bazarekurwa bidatinze, cyakora ntacyo buvuga u Rwanda rwiteguye guhita rukora nk'igisubizo ku ntambwe ya mbere yatewe na Uganda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango i Kigali. Tukiri ku makuru yerekeranye n'u Rwanda, igihugu cya Norvège cyemeye kwakira abantu 600 bajyanywe mu Rwanda bavanye mu bigo by'impunzi byo muri Libya bimukira. U Rwanda rwemeye gutuza aho bimukira bari baragotewe ahantu hari umutekano muke muri Libya giye bashakaga kwambuka ngo bajye mu Burayi. Benshi muri bo batwaye mu nkambi z'agateganyo mu Rwanda bakaba bava mu gihugu cya Eritrea na Somalia. Ministre w'ubutabera wa Norvège Joran Kalmur yavuze ko ari ngombwa kudafasha abantu batwara abimukira mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ko bikwiriye gufasha abakeneye kurindirwa umutekano. Yavuganye na mugenzi wanjye Victoria Uwonkunda wo muri Focus on Africa, bazatangira amubaza abo bakira abaribo. Abo ni impunzi zikeneye by'ukuri gukingirwa. Hari abimukira 640 muri Libya, benshi muri bo
ni urubyiruko ruva muri Nigeria n'ibindi bihugu nka Pakistan na Bangladesh bajya muri Libya bagiye gukora, ntabwo ari impunzi nyazo, baba ari abimukira bashaka kuza mu Burayi, ariko abo ntitubemerera, twemerera impunzi nyakuri. Abo rero nibo bakuweyo bajyanwa mu Rwanda. Ariko n'izo mpunzi zakuwe muri Libya zari zagerageje kujabuka i Burayi ziciye kuri izo mbibe. Mwasuzumye gute kugira ngo mushobore kumenya abakeneye gukingirwa muri Norvege? Itandukiro riri hagati y'impunzi nyakuri n'abimukira nuko bava mu bihugu baba bakurikiranywemo bakabuzwa umutekano mu bihugu byabo, naho abimukira bo baba bavuye mu bihugu byabo mu buryo buzwi bukurikije amategeko badakurikiranwe. Ngiryo itandukaniro riri hagati y'impunzi nyakuri n'abimukira. Izo mpunzi zatowe zari mu Rwanda zatoranijwe gute? Zituruka hehe? Bava mu bihugu nka Syria, ibihugu bitarimo umutekano namba, kandi bakaba badashobora kuba muri ibyo bihugu byabo. Ugereranije umubare w'abimukira baba muri Libya, hari abimukira 640 bari muri Libya, abari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 nibo bonyine bava muri ibyo bihugu bitagiramo umutekano, kandi bari ahantu babayeho nabi cyane. Abo rero bari hagati y'ibihumbi 10 na 20 nibo bafite amahirwe yo kubona ubuhungiro mu Burayi. Niyo mpamvu rero atari byiza kwakira bose nk'abari muri Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Cote d'Ivoire. Abava muri ibyo bihugu ntabwo bakurikiranwe mu bihugu byabo, ntabwo rero bahabwa ubuhungiro mu Burayi. Rero twabonye inzira nziza yo kubazana mu Burayi ari ukubicisha mu ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, bagacishwa mu kindi gihugu cyo muri Afurika, maze tugasuzuma abakeneye ubuhungiro mu Burayi, ababyemerewe tukabazana mu Burayi, abatabyemerewe bakaguma muri Afurika. Minisitiri w'ubutabera muri Norvege Yoran Karimur, mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga, ni ikiganiro tubasubiriyemo cyateguwe na Hivete Kabatesi. Mwiriho abakunzi ba BBC. Septicemie ni indwara yo mu bwoko bwa infection mu gihe yakwiriye mu mubiri hose. Benshi rero ngo bakunda kuyitiranya n'izindi zisa nayo. Uyu mugoroba amatsiko turayamarwa na muganga wiri mucyo mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Infection mu Kinyarwanda uko twabyita ni agakoko akariko kose kije mu mubiri kagateza uburwayi. Habaho udukoko dutandukanye, habaho ubwoko bwa virusi, habaho ubwoko bwa bakteri, habaho ubwoko bwa fungus cyangwa champignon, ariko septicemie iyo ijyanye na infection z'ubwoko bwa bakteri gusa. Agakoko ko mu bwoko bwa bakteri kava hanze, gashobora kwinjirira ahantu hatandukanye. Gashobora kwinjirira mu bihaha, umuntu arwaye umusonga, gashobora kwinjirira ku ruhu, umuntu arwaye nk'igisebe, gashobora kwinjirira mu muyoboro w'inkari, umuntu afite infection mu muyoboro y'inkari, cyangwa se mu nda, umuntu afite uburwayi bwo mu nda, urugero wenda nka typhoid. Icyo gihe rero agakoko kinjirira aho hantu hatandukanye, noneho kakajya mu maraso. Iyo kageze mu maraso gakwirakwira mu mubiri hose, noneho kagateza ibimenyetso bikomeye, ari nabyo bituma ubu burwayi ari uburwayi bukomeye cyane. Kwari za infection nyinshi, ibimenyetso bitandukanye n'izindi infection zo mu maraso n'isi. Uburyo bwo kubimenya ni uko dufata amaraso tukayahinga, ibyo twita culture, ku buryo akenshi mu minsi 3 ibisubizo biba byabonetse. Icyo gihe rero tubona ubwoko bwa bakteri bwakuze ubwo ari bwo, kandi noneho tukagerageza n'imiti itandukanye kugira ngo turebe umuti ushobora kwica izo bakteri, ari byo twita antibiogramme. Ibyo ngibyo bidakozwe ntabwo wavura umurwayi neza, kuko ntabwo wabuzi ubwoko bwa bakteri afite n'uburyo imiti ikora kuri izo bakteri. Kugira ngo mwemeze nimba ubwo burwayi bwa septicemie ari bwo nuko muhinga amaraso. Nyamara tukunda kumva ko abantu bajya kwa muganga bakabavuga ngo babasanze mu infection, babapimya ko kanya infection mu maraso. Ubwo se mwabisobanura gute nka muganga? Ibyo bizame utabikoze wisanga hari abarwayi benshi cyane
baba bafite uburwayi busanzwe nk'ubwo ngubwo bwa gripe bwikiza cyangwa se baba bukeneye gusa kuruhuka cyangwa gufata utuntu two koroshya ibimenyetso, ubasanga abo ngabo ubabwiye ko bafite infection mu maraso, ubwo bivuze ko uri bunabahe imiti ikomeye yo mu bwoko bwa antibiotique, kandi tuzi neza ko iyo utanga imiti bitari ngombwa utuma hari udukoko twinshi dukura tudakorana n'iyo miti, mbese iyo miti idashobora kwica. Noneho ugasanga ahubwo noneho turi kugenda twongera umubare w'ama infection adashobora kuvurwa n'imiti isanzwe kubera ko tuyitanga kenshi bitari ngombwa. Mwakomojeho n'uburyo ishobora kuvurwa. Iyo infection ya septicemia yakwiye mu maraso hose, iturutse mu bihaha nk'uko mwabivuze n'ahandi, iravurwa mu by'ukuri? Iravurwa. Iyo tukiyikeka tubona umuntu afite ibimenyetso bikomeye bishobora kumuhitana, wenda nk'umuvuduko w'amaraso wagabanutse cyane cyangwa umuntu yatangiye gutakaza ubwenge, icyo gihe tumuhereza antibiotique twita broad spectrum, no kuvuga ngo zica bakteri nyinshi zishoboka, ariko noneho tukohereza ibizami, ariko noneho n'ahantu dukeka ko izo mikrobe zishobora kuba zinjiriye naho tukohereza ibizami byaho. Dushobora kohereza igikororwa, dushobora kohereza inkari, dushobora kohereza amazi yo mu ruti rw'umugongo nk'igihe dukeka mugiga. Noneho igihe twabashije kubona agakoko kateje ubwo burwayi, tukabona n'umuti ukorana neza, uwo muti wica utwo dukoko, noneho niwo duhereza umurwayi. Mwakomejeho kwishora guterana mugiga, ntabwo icyo gihe bigora kwivura iyo bigezaho? Ni indwara ivurwa igakira, ariko isaba kuvurwa vuba, kuko iyo agakoko kinjiye mu mubiri, umubiri ugerageza ukakarwanyiriza aho ngaho katangiriye, ariko iyo kamaze gukwirakwira kakajya mu mubiri hose, icyo gihe umuntu afite igihe gitoya, kubera ko umubiri noneho ukarwana agakoko, ariko urwana n'ahantu hose, mu bihaha, imitsi ukuntu ikora bigahinduka, ibintu byose, ku buryo uba ufite amasaha make. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga muri icyo kiganiro. Niho rero bashoje amakuru yacu yo kuri wa gatanu, ariko nababwira ko mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyejo tuzababwira ku mubano mubi, mwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, nyuma yaho Amerika yiciye umwe mu basirikare bakomeye ba Iran, General Qasem Soleimani, nejo kwa gatandatu mu kiganiro cy'imvo n'imvano. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Nyonkuru. Mwakoze cyane wita mu BBC Gahuza Miryango. Muramukiyeho.